twoza gusanga urukwavu rufise akamaro kanini gusumba inka. Nico gituma niyumviriye umugambi wo kugira iki wo korora inkwavu mu buryo bugezweho bwa kijambere. Isoko mpuzamakungu bagusaba amararo, bagusabye amararo nuko havamwo ibitungwa byapimwe vyizewe bimeze neza. Cyangwa usanga umuntu ashobora kuba ari umuvuga butumwa ariko atakandi kaza ashaka gukora, atakindi kintu ashaka gukora. Ariko jewe cyambona yuko ntobu umuvuga butumwa gusa, ahubwo nige ibintu bitandukanye kugira ngo ninavuga ubwo butumwa sukubuvuga gusa ngire ko nigisha n'abantu ukuntu bo kwiyungunganya mu buzima busanzwe. Iri gufa wowe ntuje kurita rifisa akamaro ushobora guhingurwamwe ikindi kintu. Ibyo maze kuvyumva rero niho naca mbona ukuntu ngaha abaguza amazi ubucupa bata abaguze amashashi ubuho baranayahagarise. Ibi byose byo guhagarika amasashi kubera abantu batiyumvira ico gukora ko zijya shashe nta muntu yoja kuyita mu murima ikaza konona ibidukikije kandi hari umuntu aza kuyigura ari yaho kazi akaca yihinguramo nk'ibikombe akayihinguramo nk'amasahani. Ibi bido biheze nikana mbiri cyangwa se kirato nta uza kugita kubera zaraza gutwara ahantu ku biro cyangwa se bace bakimugurira bagihingure mw'ikindi kintu. None rero nace niyumvira ajya ama plastique nakwerese tujya tubase n'ibindi cyanda ciyumvira ndaciga ko ariko inza kugira ubukene bw'amamashini. Ya turi rero mu gakashi imuyinga aho twagiye kugendera umusore mu basore baba bihangira imirimo. Navuga yuko afise ubumenyi bwinshi butandukanye, ndibaza sinza kumuvugira byinshi. Araza kutwibwira duhereye kwanza atubwira na twidondore, tumubaze n'amazina yawe. Karibu cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ndashimiye Sky Media TV, nkongera nkashimira n'abaza kudukurikirana. Ku mazina nitwa Irakoze Radjabu, nkaba ndimvukira y'Imuyinga. Irakoze Radjabu benshi bakunze ku izina rya Sheheraja. Benshi bazi ku izina rya Sheheraja. Raja ndaza gukoresha igene rya Sheheraja tumenyereye. Sheheraja urumwe mu gwaruka goroye kijambere, ndetse twagerageje no kugendera dusanga woroye inkwavu. Uyu mugambi wiyumviriye gute korora inkwavu? Ko abantu benshi bimvira korora ko ari inka, impene, inkoko, we kubera iki inkwavu? No kuvuga yuko niyumvira umugambi wo korora inkwavu ko nasanze inyungu urukwavu rufise rusumba inka. No kuvuga kuri je umuntu yoroye inka hama n'uworoye urukwavu mpagaciro uworoye urukwavu, naho twoja mu biharuro by'abahinga abahinga twoza gusanga urukwavu rufise akamaro kanini gusumba inka. Nico gituma niyumviriye umugambi wo kugira iki wo korora inkwavu mu buryo bugezweho bwa kijambere. Uratubwiye yuko urukwavu ruba rufise akamaro gusumba inka, ni wotubwira nk'ubumaro nka bubiri? Akabano ka mbere nuko urukwavu ni gitungwa coroshe korora kandi coroshe no kugaburira, hama kikongera ikavyara icuro zitanu mu mwaka. No kuvuga yuko icuro zitanu mu mwaka woroye urukwavu rwawe neza, inka iza kuvyara rimwe nimuburi urukwavu ufise inkwavu 50. Akandi kamaro ka kabiri amaganga yayo. Amaganga y'inkwavu benshi ntibazi cyakora. No kuvuga amaganga y'inkwavu yafise akamaro gakomeye cyane gose. No kuvuga yarakora barayakoresha iyo uri kuratabira ibitegwa, ivyamwa n'imboga n'ibindi mu murima, bakongera bakayakora iyo uri kurapompa urapompera ibitegwa utuzu dukoko. Ako nakamaro usanga ku rukwavu inka utoronka. Hama umwavu w'urukwavu nawo numwavu umara imyaka 5 mu murima mu kuzimu utaratituka. No kuvuga usumba karite umwavu w'inka. None tugerageje kumva turumva yuko ufise ubumenyi
bunini nya cyane kubijanye no korora ibintu by'inkwavu mbega mwavyize nga mu Burundi canke ubwomenyi bwagiye buzana na hehe ni gute wisanze mibyo byo korora inkwavu no kuvuga yuko ubwo bumenyi ntabwo nakuye mu Burundi nari naronse amahirwe yo kujya kubandanya ivyigwa by'idini kugira ngo mbe muvuga butumwa hama cyamvuga yuko ntozanze ico gusa ndakurikirana ibintu bijyanye n'ubworozi butandukanye mu byo rero nakurikiranye ibintu bijyanye n'ubworozi butandukanye fitiye ubumenyi ni korora isamaki n'ibyo bitwa udusihiri hama n'inkwavu ariko naciye mbona mu ibyo byose ko nohera ku nkwavu yego leta irikirahimiriza abantu benshi korora inkwavu n'isihiri gutyo amafi wewe nigiki wovuga kuno mugambi leta ikirakora nari gisanzwe usanga ari byo wize ubona mu bindi bihugu byo babyijukira kubikora canke biri ngaha mu Burundi no kuvuga yuko mfatiye ku rukwavu leta irikirashiramo ingufu cyane kugira ngo inkwavu zorogwe naho bivuga yuko rizoba ari itegeko urugo kira rugo rube rufise inkwavu zitanu twebwe no kuvuga turacyari inyuma gose urukwavu ni gitungwa njabuka amazi niko nocitwa kuko kirafise isoko hanze kuko nibindi bihugu bari mu iyo business barorora bakadandaza no kuvuga rero yuko uyu mugambi wa leta jewe nkanje bivanye nuko ari ivyo ndimo ndabubana neza cyane wanashaka nkanabasigurira n'abandi babigire kuburyo yuko habonetse isoko mpuzamakungu bice byoroha kuko isoko mpuzamakungu ntuja mu masoko ngo ugiye kurangura ngo ugiye gushora isoko mpuzamakungu bagusaba amararo bagusabye amararo nuko havamwe ibitungwa byapimwe byizewe bimeze neza nico gituma abantu leta ishaka kumbura abantu tuzorore ku bwinshi ndeka nanje niyo ntego yanje norore ngirira rinini hama cyandondera isoko mpuzamakungu yego iyo umuntu yumvise isoko mpuzamakungu no gushora y'urukwavu gusa ku bw'inyama gusa canke haba hariho n'ubundi burusho oya iyo tuvuze isoko mpuzamakungu nko ku rukwavu so gushora ku bw'inyama gusa icyambere turashobora gushora inyama icya kabiri turashobora gushora insato icya gatatu turashobora gushora amaganga kuko aya maganga bayahinguramwo ikintu bitwa engrais chimique imyavu ya kijambere ndovuze tuvuze nk'insato nk'akamaro ko mengo urusato rw'urukwavu rubagoroshe baranarufungura umengo ntimba nihenze bamwe bamugena gute urusato rw'urukwavu ntigoroshe rwavu rufise insato nk'ibindi byorogwa nk'inka nk'impene rujya rusato rero rurafise ukuntu rutegurwa rukavamwe ishakoshi rukavamwe ibirato rukavamwe n'ibisharizo birafise ukuntu barutegura rugahingurwamo ivyo bintu n'inkofero yego dusubiye inyuma rero ni gute rero Sheraja yisanze n'ibi bintu umunsi wa mbere turagiye ubisanze mwino domaine uravuga ati nari ngiye kwiga ibijanye n'ivuga butumwa camvuga ati sinovyiga byonyene ni gute ubisanze m'ibi bintu ukuntu nisanze mu ibi bintu maze gushika mu mahanga naje kuba mu gihugu cya Egypt naje gusanga hari ibintu tubuze mu Burundi turabuza abantu biyumvira imigambi cyangwa gusanga umuntu ashobora kuba ari umuvuga butumwa ariko atakandi kaza ashaka gukora atakindi kintu ashaka gukora ariko jewe cyambona yuko ntobu umuvuga butumwa gusa ahubwo nige ibintu bitandukanye kugira ngo ninavuga ubwo butumwa sukubuvuga gusa ngire ko nigisha n'abantu ukuntu bokwiyungunganya mu buzima busanzwe rero cyandaja ko ndabanza ndabikurikirana ndavyiga ndakurikirana amashuri atandukanye kwisi nzima yigisha online ndakurikirana abantu batandukanye gushika yaho mvuga yuko subiye muhira simburi ico gukora ntegerezwa gufata uno mugambi w'inkwavu ndawukore hama ndawigisha n'abandi bantu yego urabibonye wavuze wavyize mu ishuri cyangwa wavyize online oya sinavyize mu ishuri ko mu ishuri najanywe no kwiga iby'ubuvuga butumwa idini
naciye ndabirondeza ahantu hatandukanye hose hashoboka. Yego. Bivuze ngo nimba utavyuze ku ishure n'abandi barashobora kurondera ubumenyi bakaburonka bakaburonka ahandi hantu kirashoboka. Yego. Yego, uramaze kugaruka rero uri kurarondera muri ubwo bumenyi wari kurarondera nta bundi bumenyi bwo ku ruhande nk'ibindi bintu wowe uzi gukora canke nivyo gusa vyo korora? Oya, ahubwo jewe nsanzwe ndi mu electrotechnicien. Yego. No kuvuga byose ndashoboye kubikora, ama installation domestique, ama installation industrielle, ibintu by'amafrigo, yego n'ibindi bitandukanye, ibintu by'amapano solaire n'ivyo byose maze gushikana navyo nyene ko byo nivyo navuye ngaha niza kuri CFPP Nyakabiga. Maze gushikaya ahubwo naravya ama appareil yose twize ku ishure tutigeze tubona, ndayarondera makamenye ko yamanipira. No kuvuga ivyo byose navyo nyene naje nongereje ko ubumenyi. Yego. Kare two twaganira wanyeretse post zo kuntu bakora ama plastique. Yego. Sinzi yuko navyo hari notion ubiziko. Yego, kukijanye naco n'ama plastique nkuko namye ndabivuga nize nakurikiranye ibintu bitandukanye ku buryo hamwe wonterera mu Burundi. Ico nzobona cyose ari cyo nzojana naco. Ikintu cy'ama plastique naco nyene narakirondeye. Ico nene nagiye ahantu muri seminari baca batubwira ijambo rivuga nti kira deshe y'ikintu gifise inyungu mu kindi kintu runaka. No kuvuga ni waba wowe wariye ajya wariye nk'inyama ifise gufuka risigaza, iri gufa wowe ntuje kurita rifise akamaro ushobora guhingurwamwe ikindi kintu. Ibyo maze kuvyumva rero niho naca mbona ukuntu ngaha abaguze amazi ubucupa bata abaguze amashashi ubuho baranayahagarise. Ibi byose byo guhagarika amasashi kubera abantu batiyumvira ico gukora ko zijya shashe nta muntu yoja kuyita mu murima ikaza konona ibidukikije kandi hari umuntu aza kuyigura ari yaho kazi akaca yihinguramo nk'ibikombe akayihinguramo nk'amasahani. Ibi bido biheze n'ikana mbiri cyangwa se kirato nta uza kugita kubera zaraza gutwara ahantu ku biro cyangwa se bace bakimugurira bagihingure mw'ikindi kintu. None rero naciye niyumvira ajya ama plastique nakwerese tujya tubase n'ibindi cyanda ciyumvira ndaciga ko ariko inza kugira ubukene bw'amamashini. Maze kugira ubukene bw'amamashini ndavuga tubumenye sindabugumiza mu mutwe ntegerezwe kugira ese kubinyegereye. Niho rero naca nkoresha nkagira ese kubinyegereye ndafyatagura gushika yaho abonye burya bu plastique bubakuri n'ububase nahinguye. Yego. Okay, urashitse mu Burundi byatanguye umugambi watanguye kubushira mu ngiro gute? Nta bandi bantu muri kumwe urikorana cyane? Maze gushika ngaha mu Burundi narashatse gutangura projet y'isamaki kuko nari ifise ni company yompa imivyaro. Ariko cansanga yuko bivanye n'amikoro make condusha. Canavuga ko nzi cyurukwa inkwavu cyote ntikibundushe. Ntegerezwa gutangura mu buryo bwose bushoboka. Candagira iki candatangura uwo mugambi. Nawutanguye nashise ngaha itariki 12 z'ukwicumi. Itariki 30 z'ukwicumi na rimwe naritanguye uno mugambi. Maze kuwutangura nacengira Imana ndonka umuntu amigi ahantu no banda bikoreye antiza. Hama nanje rero cangira inguvu mu bindi bisigaye cyandawushira mu ngiro. Ariko nkuko nakubwiye ko twagiye kwiga ibintu by'ubuvuga butumwe ibidusaba kugira umutima mu bingo wigishije nankaragukirana. Narasiguriye abantu batandukanye ariko washize mu ngiro numwe. Yego, kandi nawe n'ubu umusaruro we ari karawuronka. Kuva utanguye korora izi nkwavu twabonye ko uregeranya ibyamamba n'amaganga. Yego. Urayegeranya. Ushobora kwegeranya nkayangana gute? No kuvuga kuva ntangura itariki 30 z'ukwezi kwa 11 gushika kuri uno mwanya tugezeko ndafise amaritiro ashika mu 50 hafi na 5. Yego, ayo nayo yavuye ku nkwavu
14 ariko byarigiye byashika nk'iyo nsanze atari sawa nkayikuramwo kuko nari nabuze amararo nguriramo cyangurira mu isoko kandi iryo nikosa ku mworozi ugomba ugire project kugurira ikintu ugomba utangure korora mu isoko ugurira mu mararo kuko nari nayabuze naciye mpitamwe kugurira mu isoko ariko cyansanga harimwo bimwe bitameze neza ndabikuramwe ariko ayo maganga yose yavuye ku nkwavu 14 guhera itariki 30 z'ukwezi kwa 11. Twabonye mu ndaro ubu ugeze mu nkwavu zingana? Hari inkwavu 14 ariko zimirije kuvyara. Burya urukwavu rumeze neza rufise amagara meza rubarungana nka gute? Ushobora kudarazwa nk'amahera ngana gute nko kushaka gufungura? Urukwavu zijya nkwavu kugira zibonye harimwo imiryango 4 y'inkwavu. Harimwo imiryango 5 y'inkwavu. Iyo miryango 5 yose ntinganya igiciro ku isoko kandi ntishobora kunganya biro. Rero hajya ndafise urukwavu ubwoko bwitwa New Zealand, ndafise ubwoko bwitwa California, ndafise ubwoko bwitwa Dutch, abandi mu gifaransa bakise kuyitwa Race Hollande, ndafise ubwoko bwitwa Chinchilla America, nagakwavu nkomoko yako ari hehe ari muri Amerika. Urumva ayo moko yose atandukanye igiciro. Iziriko zigugwa cyane ngaha nizo bakunze kwitwa ngo ni nzungu. Izo bakunze kwitwa ngo izi nizo nzungu zirashikana no ku 50 yo wagoroye neza ko rurashikana 8 mu gihe urugaburiye neza. Ibiro 8 kwizo ku bwoko bwa New Zealand na California. Izo nkwavu ziri mu nkwavu zishobora gushikana ibiro bingahe 8 mu gihe wayigaburiye neza. Hama iyi Dutch Race Hollande yoyo wayigaburiye neza ntirenze ibiro 5 ariko iyi niyo yitwa ngaha kariyo y'indundi hamwe n'urukwavu kwitwa Chinchilla gugo ntirurenza ibiro bingahe 3. Ariko tugiye ku isoko mpuzamakungu rero uru rukwavu ngaha abantu benshi batorera gwitwa Chinchilla kabaraga kwavu gato nikigera kagira umubiri munini ubyibushe naho ukagaburira gute ariko ku isoko niko nasanze kari ku gafisi igiciro kinini kuko kagugwa 60 euro. 60 unje mu marundi ni nka na mirongo. Yego urukwavu rumwe 150. Yego twabonye gera rimenyereye inkwavu zigi ibintu by'ivyatsi ngaho nabonye mengo urazigaburira ibintu mengo nifu. Yego bijya nibiki? No kuvuga inkwavu nizige byase gusa. Inkwavu zijya ninjya zitandukanye. Urukwavu rashobora kubijya umukero usigaje ukaruha rukajya. Urukwavu rashobora kujya ibijumbu usigaje ukaruha rukajya. Rero je bizijya wabonye ndiko ndazigaburira ninjya ndazikorera ndazivangira kuko hariho ibipimo nisunga mu kuzivangira. Ndashobora kuziha ubwase kuko urukwavu rukenera ujya ubwase acceptance 5%. Hama iyi 25% sigaye ucuzihinja wazikoreye zihinguye. Zonja rero zihingurwa zishobora kuba ari syondori zishizemo indagara ifu y'ibigori cyangwa isyondori y'ibigori ugashiramwo ugashiramwo ifu y'imyumbati akunyu ibintu nk'ivyo ukacuziha. Rero byabonye no munsi ndiko ndazigaburira uno munsi nazihaye isyondori ariko mu minsi iheze ndahinza ndazihindurira nari nazihinguriye injya ivanze yarimwo ifu y'imyumbati n'isyondori n'umunyu. Ubu naho hatuzocakurikira isyondori ivanze n'ifu y'ibigori n'isoya hamwe n'umunyu n'indagara. Yego hari umugambi wa leta uriko urafasha abantu bakora ibintu nk'ibi byanyu mwayigeze kuvyiyumvirako? Umugambi wa leta payeji no kuvuga payeje ntaco turiyumvira ko gose kuko twe dusa nk'abatanguye ariko n'umugambi wa leta ufasha abantu kubaha imitahe kugira ngo bakore. Usivye yuko boba baratugendeye bazanye abanyeshuri muri formation kugira ngo baje abanyeshuri bazohabwa leta izofasha kugira ngo nabo borore inkwavu baraje ngaha muri formation. Hama candaja no ku biro byabo ahubwo ico nasavye nuko ntotorideni
ahubwo hari igitabo nandise yuko bofasha no gitanga ku buntu hama bakagikurikirana kugira ngo gihabwe abene gihugu kira mwene gihugu amenye korora inkwavu kijambere na rya ari umugambi wa leta. Yego wewe nko mu myaka 5 bibona hehe muri ubugorozi bwawe hamwe byo genda neza mu myaka 5 mu myaka 5 mu bworozi bwanje bw'inkwavu nibona yuko ahubwo nzobe mfise izini kuko nkubu iyo ndiko ndaro amasoko y'amaganga ndayafise za Tanzania za Kenya no mu bindi bihugu banashaka no yarondera ariko nuko ucu usanga ni iri tiro nibayingurira muri Kenya igugwa igihumbi cy'amakenya muri Tanzania n'ibihumbi 10 by'amashiringi ariko ayo maganga bari grade A arafise igipimo yajya maganga ntabanganya karite hariho grade A na B na C na D kubandanya rero uciye apima n'igipimo bitwa hydrometre karite ya mbere ni yugayo mahera mw'ibyo bihugu ariko nuko yacyahingurwamwe bashobora kuyashora handi cyangwa bonyene bagahinguramwe ama engrais chimique bakaca bongera bakaza kuyatudandaza ko twebwe azimvye gose rero ico mje niyumvira nico nuko noronka laboratoire je nyene nza ndapima ibintu byanje nayo maganga kuburyo mu iyo myaka 5 ahubwo je mba mfise izine ibwirizwa guhingwa ayo ma engrais chimique n'ibindi bintu kugira ngo ahubwo twebwe natwe ako dushora hari ahubwo tubadandaze ko ayo ma engrais chimique. Yego nk'akajambo utirira urundi gwaruka no kuvuga yuko ugwaruka mu Burundi ntidukora paraporo y'ahandi nuko no saba yuko ugwaruka gova hasi rukagira iki rugakora utarinze ngo baguhe imitahe ahubwo wewe ni wiyumvira ico wokora wihangira umurimo. Yego ugiranije kurabugwaruka no mu bindi bihugu no mu Burundi no mu bindi bihugu ubona itandukaniro riri itandukaniro riri ngaha mu gihugu cyacu no mu bindi bihugu nta muntu atumwanya abantu bose baba bariko barakora kandi abantu bafise amashure menshi ikindi naco ntibagayubuza ariko ngaho umuntu iyo afise amashure acagaye akazi. Yego okay wakoze kuduha kano kanya. Yego namwe murakoze cyane reka ndabashimire Sky Media Company ibikorwa byanyu ni byiza mwakoze kubona mwatugendeye nk'ibisanzwe rero mwari kumwe na Amigo ndababwira ati mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu bya Sky Media ndabasaba gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube na j'aime kuri page yacu ya Facebook kugira ngo tubandanye kubana hafi mu bindi biganiro bikurikira. Nizere yuko wabibonye yuko muri 2023 nta kwicara ndakubwira ati uzohora hano uhasanga ibiganiro ama interview ama pre-recorded ama documentaire ama filme n'ibindi kandi twabigize mu ruhara runini cyane rukomeye. Ndakubwira ati wakoze cyane wowe wadufashe umwanya kuva ku ntango kugeza ku mpera utukurikirana kundi munsi no kundi mwanya. Bye bye, ciao ciao.